ndakuramutse cyane bana ubu n'amacyensi ngo ni ntare kera nama nibaza ni none ni ryari bizoshika ntibazo baradufata nk'abasazi y'umuntu muhaye icyensi none raba namabi yazanya ameza rero nuzi ikintu cyanyoheye n'aba pastor baratsiga no mwisengero oya babategetsi bo hejuru ushirika ifusa ubacakira yiruka n'umutima mwiza cyane none tuvuge ngo ntiharambe covid cyane oya nigira igende ntacyo twari tubanye nabi yaritanguye guturambira ariko urakomeye jemeze bon sana ndakomeye meze neza ndashima Imana cyane tutunugwa ati twita dread ariko mu kirundi nawe uzizina zitwa ubusage icyo kintu kimwe cyane gifite izina mu kirundi amameshe nta zina afise amaplante nta zina afise amakwafe nta zina afise mu kirundi kudefriza wapi bwayo birafise izina mu kirundi cyomba ko ni imizimutse uzi impamvu je natinye kudushirako ntabwo mpamvu ngo turondesha mugambo nawe urimo urazwi ko bavuga kera yani ukwera bari bafise bose bonda mugango usanga bonda kubera indi mpamvu atari kubera ibi ndakuzi nka RASKO canke RASKO RASKOti ubundi nitwa Korikiza Clovis Blaise niyo mazina mfise iwanje ariko mu izina ry'akazi ni RASKO yego RASKO ryavuye RASKO ni novuga ko ari ubufatanye bw'amazina abiri kubera ndi umurasta nakuye ko tanshira koko yakora iciza nico gituma batayandika na CO bandika na KO niyo yakora iciza ni rasta yavuye ni RASKO yavuye muri rasta nakora iciza voilà kora iciza yavukiye kuri ciza je navukiye mu Buyenzi itariki 28 z'ukwa gatatu 85 mu Buyenzi kuri 19 numero 20 kwita gusa iyo myaka cyagara irindi banga gusa wapi turaburiye ugenda umwana wo mu muji town hagati mu Buyenzi kweri ni hagati arone dukwemba ntazi cyamanze imyaka mike Bujumbura nawe wagira mwifashisha ndumva ko ngira nzo ndakwifashisha turi mu kiganiro rero iNkuruShure no munsi nakwifashishije nagira ngo nkoreshe terme yo hakurya y'akanyaru ariko reka mvuge ko nakwifashishije kugira ngo uduhere abakunzi ba Bukimon TV na cancane kiganiro iNkuruShure ubaduhere RASKO mu bwana bwiwe no kugirinda kure kuko je ndakuzi nk'umu event manager canke umuntu akunda gutegura ibiteramo byo ku rwego rurenze muri kino gihugu urazwi cyane dusangize RASKO kuva aca ubwenge aja ku ishure ni RASKO yize c'est vrai je navukiye mu Buyenzi ariko navukiye nakuriye nako ku Musaga cyane nkitangura amashuri matoya nayatanguye ku Musaga ariko ndaja no muri Institut Saint Kizito yari interna système d'internat ko ntihari horoshe ku Musaga ico gihe za 94 95 baciye banshira hariya kugira nyene hari ibintu ntari mfise imbaraga zo kugwana navyo njama ndabiriza gato yego hanyuma mejije hariya ndagaruka kuri lycée municipal yo ku Musaga yego hanyuma ndabandanya ndaza no kuri CST aho nize mu gisata ca hôtellerie et tourisme inaco nahejejemo muri université narize mu mwaka umwe mu Rwanda ariko ndagaruka ino ndabandanya ndaheza ubuye nkaba ndi umukozi wa leta inyuma y'amasaha y'akazi naho nkaba nkora ivyo nyene vy'ibiteramo kugira ngo umuntu amasaha inyuma ya saa 9 n'igice aronka ibindi bintu ahakora bishobora guteza imbere we n'igihugu ciwe n'abandi muri rusange hariya muri leta ukora ibiki muri leta je nkora muri communication cyo kuvuga ibihakorerwa dukora icayi karibu cyane ishiramwe rikomeye cyane ubu rero kukayi nyene uri mubi yego uragahonje ukamenya n'akaryoshe ariko ntituza kuja cyane kuri ivyo vy'ivyayi niki
jewe tuza kuja kuri kote nsanzwe ndakuzimo ya entertainment y'ibiteramo niki RASKO ubundi iyo umuntu ari umwana mutoya turazi ivyo twakuriyemo twebwe gukina imipira amasantushe rimwe amazusa akinjira indani umuvyeyi ntatinye no kugukubita aginjiye ariko abavyeyi bakera bari babi izosi ginjiye indani n'igiti kigaca kijako bakabanza bakakunoza twe bavyita kunoza avuga ati barakunoza mu kandi ukabona ko na kiriya gihe ukumva nko mu mihana nk'itanu canke itandatu ku mugoroba nk'aya masaha yaba ari korale bariko bakubitwa bose kuko sari yaba ari korale ivyo je ndavyibuka twagiye kunyonga ibipine imvura ikatunyagira tukaja twoga amazi yo mu mufurege ugasanga kubera ko ryoherwa twajanye nayo kera hari imifurege ntari bwononekane nk'ubu yari kiri mishasha amazi yaracamwo ikomeye warayogamo ukayogamo ukirotuva ugeze mu ntahangwa hanyuma rero iyo mutashe muri nka batanu canke indwi urasanga muba nko kwibarabara rimwe twayita korale ku majwi atandukanye amajwi atandukanye hari yarakubitwa igiti ngaho ikindi nawe ikindi n'abandi ukumva rero ibarabara ryose n'abana bariko bararira tu kandi muga byari biryoshye inyuma yaho twaca duhora tukaca tubwirana nyine twakubiswe iki muga byatumye dukunda abavyeyi dufise turanakomera cyane turanamenya ikibi n'iciza yego RASKO wabona muri kiriya gihe ubwana bwawe wabona ukunda iki jewe bimera nk'ibigutangaje kera je nakunda gucapa narakunda ingoma kuvuza ingoma nari muri team ivuza ingoma primaire yose gushika muri secondaire nko mu 9 niho ubona n'aya mabavu aya wo kwibaza ngo wararimye wo kwibaza ngo nararimye ariko n'imirisho twaravuza ingoma nabikunda cyane nakunda gukina umupira n'abandi bose ariko ahani naho nakunda gucapa kweli nakunda gucapa sana ubu sinzi impano zagiye ngira vyari byo ariko nacapa ikintu kimwe gusa oya nacapa Bob Marley The Wailers ibintu by'ikirasta gusa nacapa intare na ibintu bijanye na Rastafarism ukiri umwana ego kiri muri primaire lonze meho naronona amatablo etablissement yose nagenda ndacapa iyo inspiration yavahe shaje usinzi vraiment sinzi Rastafarism ubwayo kunjamo byari danje uziko no imfisika yanditsemo indirimbo za Bob zose mugabo mu Kirundi we wiyandikiye mu Kirundi ukumviriza ibyo avuga ukabisanisha n'ikirundi mugabo bitavuga biri redemption song gucyo nyene redemption song mu Kirundi emancipate yourself uko nyene emancipate yourself uko nyene ucumva niko kuko nta cyongereza twiga baragerageza kuba waravyumva mugasi nabitahura ivyo ari byo umugabo naracumva nkacumva mugabo mu Kirundi ko ndacumva binkuriramo gutyo nsanga nyene nabikunze gucapa niki ugusubira mu turimbo twiwe sine bwana tahure na message iri nyuma warashaka gusa nakunda umudeo wa reggae gushika n'ubu ndakunda reggae cyane nibaza yuko biri no mu bintu byatumye kera nahora nimvira ko nzoririmba ariko nsanga ngiye muri korale ndaririmba naririmbye muri chorale mu bakatolika pendant 7 ans imyaka 7 naririmbye imyaka 7 mugabo navuga nti umuhamagaro wanje wo kuririmba wapi kabisa RASKO gucapa no munsi rero turakubona mu biteramo mbere ko tuza kugera aho tubwiye abagiye uraca kwishuri muri secondaire ho wabona nta mukino wabona ukunda muri secondaire ho byari biri different secondaire je nakunda umwanya wa sport no gutanga hagiye arabaye mutamvye je twari dufite team twagote ku Musaga twari dufite team yitwa Futures Men
abayizi abanyamusaga barayizi kuva kera iri mu matimu yavyuye urwaruka novuga ngo generation yindi umusaga aho twategura ibiteramo bitoya niho havuye ngira ngo na inspiration ariko ngarutse inyuma gatoya mama wanje no muririmbyi ngiye mu biteramo bakora kera je vraiment nabona umenga kuririmba sivyo biryoshe nabona umuntu ariko arakora amatara umuntu apanze stage umuntu yagize iki nabona umenga niwe wakomeye kubera iki kiriya kintu kuki umubateri iminsi yose yamaja hejuru gatoya y'abandi kubera iki wamusanga ubuza gita atari wari kararirimba jakoti namafise utwo tubazo wasanga kenshi je muri Odeo baranyibuka kera barinda batangura kuririmba je mfashe kuri podium karaga podium gato unumugiye urakabona gato yanashobora gushakamo kubica nkaraba ukabiraba nkaguma ndaba amatara iki handi utarenterese no muziki sinumva nibyo ariko bararirimba cyangwa ugasanga nagiye muri backstage aho bihindurira ingene bagira nyene batrava amajwi iki muga gusanga naraba ibintu materiel niyo amatsinga amaki nivyo je vyanyohera sinzi impamvu rero maze gukura muri secondaire kubera twari dufite team y'abagenzi twari kumwe turakaya ako kagroupe ko gutamba turatamba twarakoze ama spectacle ku ishure ico gihe twatwagwa na Freddy Mbonimpa uyu Dex Maire de la vie nibuka niwe yamaye n'amahera namubwanye ishure niri tugurane tutegure aga spectacle kandi nta namusubije kabisa yarangara naramuri 30,000 francs hari ryari 30,000 francs yari vers 2001 kuko twari dufise nta sare twari bwaronke ku ishure twahiriwe aho bita kuri Waris barayiduha mugabo bakaduha sare n'ivide twizanira umuziki twigira dekoro y'ibitenge mama yari bwanyice ibitenge vyiwe vyose amara bikise n'imisumari bwanyene haryohe mfite hari ahantu turabira televiziyo ama film canke iki ari nka centre nyene mugabo kwira abantu twarabira televiziyo hari no kuri stage twarazana ibitenge canke ibitambara bafuke ntihaboneke aho rero ugaca usanga ubwira nyene uhafuke ugomba gushiramo isumari mama misose akamusanga kuri buyi igitenge haratoboye sintoboro zivaye ibi bintu gatambira dufise ngaha amaziva mugabo nyene urumva maze gukura na musabi kigomwe navuga nje burya naranda dutwara hariya adukoresha decor turumva kaca usanga mu uruwa karadiyo twe dufise amaradiyo yandi bayita kera machine musicale bintu bungikanya ko bikanavugana nabi muga nta kundi erega ubu niho wumva ko byavugana kiriya gihe byarakubita ubugesera bukaduka twari dusa n'umupro niho arakora amabafure mu mambaho aho ukamuzana nk'ikiradiyo cy'imodoka kiriya kivuga agushirira mu kintu cy'ikibaho yabagije abantu cy'igicube ugasanga ni bafure aho niho twatanguriye je natanguye kuri show yacu ya mbere je narishije ijana kweli yari yo mwatunganije nka groupe canke yari gwawe oya nka groupe kuko nije nayo ndayiserukira groupe nije nanatunganya n'ibiteramo 100 francs ariko ko utari mu muziki cyane inspiration yo kwimvira ati reka dutegura ibintu byacu yavuye gutamba byari ibintu nkunda sana kiriya gihe rero sinzi ko ibuka epoque y'abasosoke za cool guys hari amatimu menshi yatamba muri ville byaratwinspira muri sud ntabari bwaboneke twe twarabitanguye mu nyuma haraza izindi
no mu kanyosha hacaravuka izindi turatangura turagira no competition hagati yacu ariko ibuka ko concours twagize do danse hari niyo jya mbere twari turirije 500 francs sinandi ari sambare desa ibintu nk'ibyo muganye n'urumva kubera byaba ari ibintu imirimo dukora inyuma y'ishuri twari twiga muri 7e mu bya gutyo n'abajamo wasanga mutamara n'abantu mubana b'abagenzi bisa no muri abagenzi byari ibintu bya bien sana kuri epoque byari bya bien byaratuma abana baba hamwe ndibuka mu vacances twe twaragira aho kuri centre Waris haba hariho ibintu biduhuza abakina umupira bagakina match bagakina amatunwa y'amatunwa abavuza ingoma bakaza abiga abatamba tukigisha abandi bana hari ama activité menshi cyane en fait ku Musaga hageze vacances n'ubu uri kuri centre Waris nabo umwana ugeze ku mu bigero cyangwa wiga muri secondaire ntibyashoboka twe nitwa jendi icyo gihe nta n'inzoga nyinshi twanywa kuko umwanya wose wasanga turi kuri centre Waris ugataha gufungura muhira 14h centre Waris ugataha 18h kandi warushye ugashika ibyaho mu gitondo ugasanga vacances zihereye vacances zaheze twe dufite occupation nyinshi ibitabo tukaraba amafilm tukigishanya igifaransa icyongereza byari biryoshye sana ndabyibuka nkumva norira icyo kibanza ubwo n'ikigihari ariko Imana yamfasha tuzogisubiza ubuzima bwa icyo gihe byari biryoshye n'ikimenyamenya ni benshi tungana utataye inzira ubu yaravuye mu kantu naho kitari kinini ariko mugabo aribeshejeho yego aribeshejeho benshi barubatse iwabo benshi barabisa abandi bana kandi iyo duhuye turamenyana hagati y'abandi bantu turamenyana kanaka icyo cyiza benshi ubu barambona bakavuga ati urabona wowe wagumye muri ya nzira inspiration warayigumanye bwakamwe murumva ni ibintu biryoshye hano byavuye yes RASKO reka duce rero kuri wewe tuve muri groupe tuje kuri wewe nyirizina concert yawe ya mbere kibuka nk'iwawe witeguriye atabandi uvuga ati ndi RASKO je nyene hari ryari jewe kuko biratandukanye bivuze ngo niteguye cumenga je nayiteguriye itambira ndagira oya vuga ati iyo nateguye bambwa ati kabisa wowe ari muri 2014 ari muri 2014 yavyibuka hari kuri plage hariya kuri haruguru yasaga gato hasigaye hagira abana benshi kuri ama plage yonga Karera Beach yari Karera Beach byari ibintu nyine yari spectacle si irimo n'indi organisation y'abanyarwanda bari baje icyo gihe cyari kinini kari gatoya bari baje ku bintu by'amadanse aussi ubwo harabayemo n'abantu bakeya baririmba icyo gihe ndibuka nabikorewe ubusa natashe na liftimta wabikoreye ubusa ntibari barishe cyangwa abantu ntibaje oya abantu baranaje mugabo abantu umuntu yari yabinsabye ngo ndabafashe naramubuze yarari ngaho nyene yarari ngaho mugarancika ariko nyene umva nk'umunyamusaga byose cyo bifata sport ndagirege mta naronse lift ingeze kuri Braroti behecerana ngeza kuri katedrale kuko umuntu yarabandanije ndasubira ndahajya makamuhira mugabo nyene byari yaraka experience keza kuko navuze ni ibintu reka ndabisubiremo uko jewe sinumviye
sinumviye inzigo we numviye inzigo abo twari dusigaye ko bose bambwira ati bana none peti vipi ko twe tutari tukuzi none muravugana n'uwo mwa wowe muraheza no mwavuganye twe twaje kandi twakoze turaki karanja tu muganda avuga ni sawa next time hazobaho abo bantu muri 2017 baragarutse kumbwira abonye ati tugomba kugaruka ndabwira ni wapima